Umva ukuri, umuti wovugutira umwasi wawe nuwuhe? Ijambo ry'Imana ritubwira neza ivyo tugomba gukorera abansi bacu. Iyo dusomye muri Samweli wa mbere igice ca 26 tuhasanga inkuru ya Sawuli aja guhiga Dawidi ngo amugirire nabi. Maze Dawidi nawe ajana na Abishayi abasanga aho bari. Babasanze aho bari basanga yasinziriye, maze basanga icumu ryiwe n'umukuza wiwe uruhande rwiwe barawutwara. Bamaze kutwara baje buse hakurya bahamagaye noneho Abuneri bamubwira ivyabaye, nawe aratangara ko atarazi icabaye. Ivyo bamaze kubimukorera, Sawuli nawe vyamukozeho kuko yaramukoreye ikintu kidasanzwe. Reka mwumve ijambo ry'Imana uko ryabivuze ngo Sawuli aramwishura ati 2:1 ati nakoze icyaha, garuka mwana wanje Dawidi, sinzosubira kubugirira nabi kuko amagara yanje yabaye agakomeye kuri wewe uyu munsi. Erega narabaye ikijuju, nakoze nabi cyane. Aha anyi biratwereka ukuntu iciza Dawidi yakoreye Sawuli, ntiyamwica kandi yaragiye kumwica wewe, ariko wakamureka. Vyatumye bikora ku mutima wa Sawuli. Vyakoze iki? Vyatumye Sawuli ahumuka abona icyaha ciwe, vyatumye Sawuli yihana icyaha ciwe, vyatumye Sawuli asabira umugisha Dawidi. Ku murongo wa 25 ngo maye Sawuli abarira Dawidi ati uragaheza gwiga mwana wanje Dawidi, uzukore ivy'ubuhizi kandi uzotsinda nta kabuza. Nuko Dawidi arigira, Sawuli nawe asubiriwe, Imana ihabwe icubahiro. Umva ukuri, urumva neza yuko Sawuli igitumye abona icyaha ciwe, igitumye abona intege nke ziwe, izitumye yihana nuko Dawidi atamwishe, ahubwo yamukoreye neza, mbere n'ivyo yari yamutwaye akabimusubiza. Umva ukuri rero, si wowe wenyene, ahubwo naha mu Bami ba kabiri igice ca 6 turahasanga iyindi nkuru y'umuntu yitwa Elisa. Elisa nawe nyene yari umukozi w'Imana, kandi Elisa yamahishura amabanga y'Abasiriya iyo babaga baje gutera Abisirayeli. Noneho umunsi umwe Abasiriya bapanga kuja kugirira nabi Abisirayeli, baca kwa Elisa. Bashitse kwa Elisa, Elisa saba Imana ngo ibateremwo uruhunyi. Imaze kubateramwo uruhunyi, Elisa arabayobora abajana ku mwami w'Abisirayeli. Abashikanye ku mwami w'Abisirayeli, nkuko kamere muntu imeze, yamigomba kwihorera yitarahura na Kristo, yashatse kubagirira nabi umwami w'Abisirayeli. Elisa aramubwira ati oya, naho woba wagaruje umuheto ntabwo bagirira nabi, ahubwo batekere neza, ubarondereye n'ivyo kunywa, ubazimane, maze numara kubazimana tubareke bagende. Uko niko vyagenze, baratetse ifungwa nziza, babaha n'ivyo kunywa vyiza, barabazimana, barajya bamererwa neza. Maze Elisa aba yabasabiye ko uruhunyu bava ko, noneho arabareka bagira gute, basubira iwabo mu Basiriya amahoro. Bamaze gusubira y'amahoro, ngo umurongo ngaha wa 23 haravuze ngo nuko abaronderera ivyo kurya vyinshi, bamaze kurya no kunywa arabarungika basubira kwa shebuja. Maze uhereye ubwo ibitero by'Abasiriya ntivyongeye kuza mu gihugu cy'Abisirayeli. Umva ukuri, nawe niwumve ukuntu abantu yagiriye neza, bari baje kumwica, akabagaburira, akabazimana, akabareka amahoro. Ivyo ngo byaragiye birabihanisha, bishika mu ndiba y'imitima yabo byiza bakoreye, maze baravuga bati ntituzopfa dusubiye kuja gutera Abisirayeli ukundi. Uwo muti mwiza wo gukorera iciza abansi bacu kibatera kwihana, kibatera kwizinukwa, kibatera kudasura kandi kutugirira nabi. Nawe umwasi wawe nta wundi muti kumuvugutira, uje umugirira neza, uze umukorera ibyiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngaha mu Kuvayo 23 umurongo wa 4 uko Imana yavuze. Yaravuze ngo nihagira uhura n'inka y'umwasi wiwe izimiye canke indogoba yiwe, ntazabure kuyimugarurira. Kandi hagize ubona indogoba y'umwanka ifyariswe n'umutwaro, ntapfe kurengana, akwiye kumufasha kuyiremurura. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. 22 ariko nimwanyumvira vy'ukuri mugakora ivyo nzovuga vyose, nanje nzoba umwasi w'abansi banyu, nzoba umugwanizi w'ababagwanya. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Murumva rero bene data, ijambo ry'Imana tugiye ku muti wo kuvugutira abansi bacu nta wundi no kubakorera ivyiza. Iyo bagukoreye ibibi uje bakorera ivyiza. Nibasonza ubaha ico banywa, nibanyotegwa nibasonza ubaha ico barya, nibanyotegwa ubaha ivyo kurya. Ivyo bizotuma abansi bawe bihana bahindukira. Ijambo ry'Imana mu Baroma 12 umurongo wa 21 riravuga ngo ikibi ciye kukunesha, ahubwo ikibi kinesha shikiza. Nta wundi muti wovugutira umwasi wawe, uje umukorera ivyiza. Umva ukuri, kora iciza, maze uhoraho azokugirira neza.